Ya guys, ya nabundi mbandanya kuba ndi kumwe namwe duhana amakuru yatujyana turiya tuganira ku vy'amagara meza. Dukomeje ku ngwara y'umutima, ni ingwara ibangamiye abantu benshi cyane kw'isi. Mw'abantu ingwara y'umutima ni ingwara ibangamiye abantu benshi cyane, ariko bamwe bakabyitwaramwo nabi mu bintu by'imirire, kandi umutima ari ikintu cica gose cyane. Ariko umutima ntabwo ari ingwara yari ikwiye kudushusha umutwe, ntamwe nyene usanga bitaba byoroshe. Hariho abantu babaye mu buzima bumwe bumwe mugabo ugasanga kwivura umutima ni ikintu kigoye cyane, ariko umutima ntabwo yari ingwara yari ikwiye kudukomplika. Dufatiye mu byo nadondaguye, hariho imiti myinshi cyane umuntu yokoresha akivura umutima, apana gupfufahaza umutima akawuvura. Hariho ico bita umwenya muto n'umwenya mukuru, abandi bakavuga ngo hariho umwenya w'ikigore n'umwenya w'ikigabo. Ivyo bintu biravura umutima guys. Hanyuma ikindi kintu naco twovuga, hariho ikindi kintu hariho ikintu novuga gishobora kuvura ingwara y'umutima, ariko abantu benshi mubica ko mubibona aho nyene wanyu, ikintu bita amatovu. Amatovu harya nyene mubona n'umuti uvura umutima gose cyane, kandi apana mu myinshi mwa bakubwira ngo 30 ngo 45 ngo umwaka. Oya, ntabwo bishobora gutwara umwaka, ariko ndazi ubifasha mu minsi 21 umutima urakira kandi ukaja kuri etat normale neza cyane. Jewe ndazi abantu benshi bamaze kunyitura ku kibazo kijanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, benshi baramaze gukira, benshi cyane. Rero umutima ntiwiri kurivuruga mu bwonko, koresha amatovu canke umwanya w'ikigore canke umwanya w'ikigabo. Ivyo byose n'umuti uvura ingwara y'umutima. Ariko unyumve neza, hariho umutima umanuka, hariho n'umutima uduga, hakabaho n'abafise ab'umutima, abafise ubugwayi bw'umutima wugurutse. Rero uwo mutima umanuka na bariya umutima usanga warugurutse canke waravyimbye, uwo muti ntukora, ukora kuri barya abantu umutima uduga utera cyane. Muntahure, ntimuze guhava mufata inguyu ngo twumvise ngo batubwiye ibi ngo muce mutarukirako. Oya, umuti wa ipo n'uwundi, kandi umuti w'abarya abantu usanga umutima warugurutse canke waravyimbye n'uwundi. Mukora ivyo mwumvise nababwiye, ntimuhave mukora ivyo ntababwiye. Kandi ibindi bintu navyo bisabwa yuko uzi ko ufise ikibazo c'umurindi w'amaraso, irinde kurya ibintu vy'amavuta avura. Irinde kurya ibintu vy'amavuta avura. Rero ku bibazo bisanzwe bikurikirana ku bintu bijanye n'umutima, umutima ni ingwara itoroshe cyane. Irinde kurya ibintu vy'amavuta avura yemwe. Dufatiye akarorero ku mamesa, amaoki, ivyo bintu, ayo mavuta mwari mukwiye kuyaheba kubera ko ari mu bintu vyongereza ibinure mu maraso. Ariko wifatira amavuta ya elayo, ugafata amavuta y'amahoke ariyo bita tournesol canke alizeti muri Tanzania mu Giswahili, ayo mavuta ni meza cyane kuyafungura. Ikindi kintu naco, ku muntu agwaye umutima, gerageza uzuranwa amazi menshi, ukanyiramwo akadimu gakeya, ucuzura yihereza.
uwo ni umuti gose, ni umuti ku muntu arwaye umutima. Yemwe gerageza muze murakora subscribe nyinshi, mugire na comment na like, ibisigaye navyo mwebwe muraba ukuntu bizogenda. Sawa murakoze.